Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubatunganiriza tukabashitsako. Uyu ni wa mwanya mukunda cane muba murindiriye ko tubashitsako inkuru ziba ziriko ziravurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'ahandi zose ziba ziriko ziravurwa turazitohoza tukabazibashikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Amakuru ariko aravurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, hari bamwe mu bategetsi bavugwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Abo bategetsi barimwo n'abashikiranganje ndetse n'abandi bantu bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turaza kubigeruka ko vyose turabe ico abo bategetsi bagirizwa ndetse turabe n'ukungene bikorwa n'amabanga akomeye cane ashizwe ahabona inyuma y'ivyagiye binyegezwa, ubu vyose bikaba bishizweko umuco. Turafise izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turaza kuyerekeza mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Umushingamateka Fabiano Banshiryanino arabandanya gukorerwa agatotezo kuri ubu ngubu, noneho ibintu ntibimworoheye habe na gatoya ngaho afungiye mw'ibohero rya Mpimba. Turaza kuraba amakuru mashasha avuyeyo, turabe n'ibiriko biramukorerwa. Turafise izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa mu birabana na politike, ivy'agateka kazina muntu ndetse n'umutekano, zose tugutunganirije uraza kuzikurikira ingingo imwe. Sangwa kazi umunywanyi wacu we tugiye kubana twumviriza uri ngaha mu Burundi, ndaguhaye kazi cane nakenguruka ndakengurutse ku banywanyi bacu muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ntibagiye nawe we uri kuratwumviriza ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu intara yose woba uherereyemwo ngaha mu gihugu, ndaguhaye kaze cane. Nimuhengeshanya gutwereka urukundo, ndakengurutse ku banywanyi bacu muba muriko murabana natwe muri mu bihugu vy'ababanyi, wewe uri mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ndaguhaye ikaze muri ano makuru, ntibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Kuba warafyonze subscribe vyo turazi ko mwafyonzeko, ariko nawe utarafyondako kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko maze winjire mu muryango w'abanywanyi bacu baba bariko barakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama atubashikiriza. Ano makuru mw'idonido turiyatangurira ku nkuru idushikiye kano kanya iriko iravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko n'amatohoza yakozwe n'abahinga bazi ivyo gutoza amakuru yanyegejwe. Hari abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bariko baravugwa mu birabana n'urudandazwa rw'ibiyayuramutwe, kandi bakaba bariko barabikorana n'ibindi bihugu bitandukanye. Turaza kuraba ivyo bihugu ivyo ari vyo, turabe n'abantu bavurwa muri urwo rudandazwa, harimwo abashikiranganje bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bategetsi. Amabanga yose ivyanyegejwe kuri urwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe ashizwe ahabona, iperereza rikaba ririko rirakorwa ku birabana nabo baba bifisemwo uruhara ndetse no mu bihangange mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dufise nuko ubwo bushikiranganji Tade Ndikumana azoteba abazwe bimwe mu bipfungu biri muri iyo dosiye y'ibirabana n'urudandazwa rw'ibiyayura mutwe. Uti mbega none vyifashe gute? Ivyo vyo bije gute? Biravurwa nande? Amakuru dufise ngaha dushikira kano kanya twarababwiye ku birabana n'ivyavuzwe na Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA, akaba yaratangaje mu kiganiro yashikirije kw'iradiyo Haguruka co ku munsi w'Imana uheze. Muri ico kiganiro Bob Rugurika akaba yaramenyesheje ko abategetsi b'u Burundi bakekwa mu rudandaza rw'ibiyayuramutwe bikomeye bikoreshwa n'imirwi y'iterabwoba muri Somalia ndetse no mu bihugu vya Aziya. Ico gihe kandi Bob Rugurika yanavuze ko umushikiranganje Tade Ndikumana yarugikiwe amakete menshi yo gusigura neza impamvu bwagumye burangura ibitigiri binini cane vy'ibikoreshwa mu gukora ivyo biyayuramutwe, ariko Burundi bukaba bwagumye bwihoza kwishura amakete y'igisata cawe kibijejwe. Mayandi makuru ariko aravurwa cane nuko mu misi iheze ibihugu vya rutura, Iburaya ndetse no muri Amerika
bahavuye nabo batangura kubaza ivyo bibazo nyene, maze abategetsi b'u Burundi barahava barabona ko ibintu bigiye gukomera cane. Intumbero abategetsi bariko barafata ikaba rero yo gufata bamwe mu barwizatunga, akaba aribo rero ngo bagirizwa urudandaza rw'ibiyayuramutwe, gutyo rero ngo batabare ibihangange mu butegetsi, nk'uko amakuru yatangajwe na Bob Rugurika abivuga. Iyo Bob Rugurika umuyobozi wa RPA iheruka kugagwa, amenyesha yuko rero ngo abamaze kumenyekana bamaze gufatwa n'iperereza bakajanwa gusambishwa n'abantu batatu. Uwa mbere ni umurwizatunga w'umunyakenya yitwa Joseph Mboya Nyamuth, ndetse akaba yaratanguje sosiyete yo gukora imiti mu Burundi yitwa Pona Pharmaceutical. Iyo ngiyo rero ikaba yari yiwe yayitanguje ngaha mu Burundi. Inyuma yiwe kandi ngo harafashwe umurwizatunga w'umurundi yitwa Prosper Hakizimana batazira Gisiga akaba rero yari yaratahutse i Burundi kuva kuwa 22 Ntwarante umwaka w'2021 avuye mu gihugu ca Uganda. Inyuma yaho rero arahava arafatwa ajanwa mu iperereza. Amakuru ariko aratangazwa ngo ntiharamenyekana neza ko ariho akiri, gusa amakuru amwe akaba avuga ko yapfunzwe iminsi 2 aca ahabwa uruhusha rwo kuza aritaba gusamba agataha iwe. Uwa gatatu yafashwe mu iperereza kubirabana n'urwo rudandaza rw'ibiyayuramutwe n'uwitwa CPP Emmanuel Manirakiza, ajejwe ibibazo vy'umutekano atashe sekirite mu buserukizi bw'u Burundi Kampala mu Buganda. Nawe nyene ngo yari yaje i Burundi kuwa 22 Ntwarante umwaka w'2021 nk'uje mu karuhuko. Amakuru dukura mu iperereza akaba avuga ko uyo CPP Emmanuel Manirakiza ejo mwijoro yahawe uruhusha rwo kurara iwe, akaza aragaruka gusambishwa araza gushambishwa yidegemvya. Tukaba rero twobutsa ko ipete rya CPP canke se commissaire de police principale ringana na general majoro mu gisirikare. Ngivyo rero bimwe mu biriko biravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'amatohoza twakoze. Aya makuru akaba yatangajwe n'umuyobozi wa RPA heruka kugagwa, akaba yitwa Bob Rugurika. Aya makuru rero tukaba twayatangaje tuyavanye ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe, ari n'umwe mu bagiranye ikiganiro n'uyo canke se mu bari muri ico kiganiro na Bob Rugurika. Mukaba mwaramukurikiye mu makuru ibiganiro twaheruka kubashikiriza. Muzindi nkuru ziriko ziravugwa, umushinga amateka Fabiano Banshijyanino arabandanya gutotezwa mu mpimba. Kuva mu nhwiheze hakaba harasubiriye agatotezo kuri nyakubahwa Fabiano Banshijyanino kuwa gatatu kwigenekerezo rya 24 Ntwarante. Hakaba haratanguye gufatwa ingingo yo gucungira Fabiano Banshijyanino mu cumba apfungiwemwo ku buryo adashobora gusubira guhura n'abandi banyororo. Mu gatondo rero mu gitondo co ku munsi wa mbere, makuru dufise nuko Fabiano Banshijyanino yinjijwe aho bita correction, ni ukuvuga mw'ikosorero. Aho naho rero ni mu gasho kanuka katabona kuzuye imibu karaho nyene mw'ibohero. Aho hose nyakubahwa Fabiano Banshijyanino ariko aziriki. Mu makuru dufise ariko aravugwa cane nuko mu ndwi iheze nyakubahwa Fabiano Banshijyanino umushinga amateka yarandikiye ikete umuyobozi w'ibohero rya Mpimba amwereka akarenganyo gakorerwa abanyororo baripfungiwemwo n'ingene amategeko agenga abanyororo atubahirizwa aho mu Mpimba. Ikopi y'iryo kete rero ikaba yararungikiwe umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka ka muntu.
Mu vyo umushingamateka Fabiano Banshiganino yiyamirije muri iyo kete hakaba harimwo icambere. Fabiano Banshiganino ariyamiriza akarenganyo kahora gakogwa n'abitwa abajejwe umutekano mu mpimba, aho abanyororo biha ububasha bwo gukubita abanyororo bagenzi babo ndetse no kubacuraguza uko bishakiye. Kigira kabiri, ariyamiriza amafaranga yahora atangishwa n'abo banyororo bitwa ngo bajejwe umutekano, amafaranga yo gutunga telefone mu mpimba. Uyifatanywe baramutangisha hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 kugira ngo ayisubizwe. Wasavye rero kuyizana bakamutangisha hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 50, umukene bakamutangisha ibihumbi 10. Ngo baranihaye kandi ububasha bwo gusaka abanyororo aho bashakiye hose kugira ngo batangishe ayo mahera. Fabiano Banshiganino arabaza ko amafaranga yarihishwa mu isoko ryo mu mpimba yoba yarashika mu kigega cibohero, aho akerekana ko amabutike 60 yarihishwa ibihumbi 30 ku kwezi, be n'iyindi migwi 2 yarihishwa ukundi. Ayo mafaranga yose yahora arihishwa n'abo banyororo bitwa ko bajejwe umutekano. Fabiano Banshiganino ariyamiriza amafaranga atozwa n'abitwa ba generali bakayatoza umunyororo mushasha, mbere agaca agira ko yerekana amafaranga atangishwa muri iyo karitsiye imwe yose uko angana, nko muri karitsiye infirmeri ngo batangishwa ibihumbi 500. Ayo mafaranga nta tegeko na rimwe riyategekanya. Abo bajenerali nibo abo bajenerali ngo n'abanyororo bo mu bandi baba bahawe guserukira abandi banyororo mu makaritsiye ari mu mpimba. Kigira gatanu, Fabiano Banshiganino yari yamirije ukunge n'abanyororo rimwe na rimwe bataronswa ibifungurwa zikwiye, mbere agira ko yerekana amatiriki abanyororo batarakora, agaca yerekana amatariki murantunga abanyororo bataronyejwe ko ibipfungurwa basanzwe bandikiwe ifu canke se ibiharage. Fabiano Banshiganino yari yamirije akarenganyo gakorerwa abanyororo baza barashigwa aho bita mw'ikosorero, tingitingi, maison rouge, maison noire, ku muzingi. Ivyo vyose bigakogwa atakosa bafise, bakabima uruhusha rwo kugorora imitsi, mbere bamwe bakanahandurira ingwara. Fabiano Banshiganino kandi ariyamiriza ingene bamwe mu bapfungiwe mu makaritsiye ya infirmeri ngo babuzwa kwinonora imitsi, ndetse no mu gihe usanga bafise ingwara isaba kwinonora imitsi, ngo kandi izo ngwara zikaba zirimo nka diabete, kandi ugasanga bavyandikiwe na muganga. Amakuru rero adushikiye avuye mu mpimba akaba arayo ngayo kubirabana n'umushingamateka Fabiano Banshiganino kuri ubu apfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Akarenganyo ari karakorerwa kose kakaba karavuye kuko yarashize ahabona ukuri kuri ivyo mpejeje kukubwira. Ngivyo rero zimwe mu nkuru zavurwaga cane.